azabwira abigishwa biwe ati habaye umuntu w'umutunzi yarafise umubwiriza wiwe amumurega koko yaha ibintu vyiwe aramuhamagaza aramubaza ati ivyo mwumva ko nibiki azabwira abigishwa biwe ati habaye umuntu w'umutunzi yarafise umubwiriza wiwe amumurega koko yaha ibintu vyiwe aramuhamagaza aramubaza ati ivyo mwumva ko nibiki igitigiri c'ivyo wabikijwe kutagikwiye kuba umubwiriza wanje haruri igitigiri c'ivyo wabikijwe kutagikwiye kuba umubwiriza wanje yarajorewe kwibanga yari ryamenetse nabanga gicaha atari ukwihana kuko hari umunsi bizogaragara yarajorewe yarumiwe kuko ibanga yari ryamenetse tarukwihana kuko hari umunsi bizogaragara batagikwiye kuba basuku b'Imana kubibikorwa vyabo biri mu mwiza bavuga ngo nindatuzi kandi nindatubona muri iki gihe hariho benshi batagikwiye kuba basuku b'Imana ibikorwa vyabo biri mu mwiza bavuga ngo nindatuzi kandi nindatubona ivyo bumvikana ko bibi n'ibiki vyaramenyekanye vyihane nabi mu mugabo wawe atazi nabi mu mugore wawe atazi bimwe abavyeyi bawe batazi bimwe abagenzi bawe batazi vyaramenyekanye vyihane yamana yabonye Adamu na Eva binyegeje mw'itongo ryo muri Edeni yarakubonye vyihane yamana yahishuye ivya Mose hamwe icawa mu Nyegiputa akamuhamba atanumwa mubona vyaramenyekanye vyihane ivyo umvikana ko bibi n'ibiki vyaramenyekanye vyihane nabi mu mugabo wawe atazi nabi mu mugore wawe atazi bimwe abavyeyi bawe batazi
bituma bagenzi bawe batazi byaramenyekanye byihane Yamana yabonye Adamu na Eva binyegeje mu itongo ryo muri Edeni narakubonye byihane Yamana yahishuye ibya Mose hamwe n'icyawa mu Nyegiputa akamuhamba tanuma mubona byaramenyekanye byihane